kandi sindi ko ndatukana cyane sindi ko ndagiriza umuntu ariko igihe operation buri muntu wese arayikoresha en résumé wizi design yaririgije wizi design system ya kuvugije Black FM ni system yo kwiriza kuri stage bigatuma abafana babona kumenga twamurenganije babona kumenga yarenganijwe bituma abafana bareyajisa show ni yagenze neza 100%. Mvuza nakubwiye kwa ikaye mani show yagenze neza gutika ndara bataririmbye bivyo kavuye show ni yagenze neza ijana kwijana show ni yagenze neza ijana kwijana mu maso yo bakunda umuziki w'u Burundi ariko kuri staff niba bararose ico bifuza nimba turiko nabahamagaye kugira ngo dusesangure mani jewe ndahari none kumba wavuze ariko shaka en fait simpari shaka dusesangure umviriza Landry oya nuya gwatija umwanya mvuge directeur wa niyo kwatija rero ediso weduye nitugera tumvikana umviriza Landry shaka twinjire konga dutomorera abantu ikibazo ca mbere kijanye n'ivyabereye kuri stage igiteramo gitangura kubera iki cyatevye biravana nyuma batawuri ikintu kuko jewe mvuze nti ko wizi wanashaka imbere ko cyangwa kuri stage twamubwiye ati wizi ibiso ayizi yawe ntuyirenza ni 15 minutes ahaguruka ayizi ku munsi we twaraganiriye ari dogera aba DJ bamuvugiriza indirimbo aranavuga ko mwamukwiye umwanya wa 15 minutes mwamuhaye zitarahera sirituku bari bamuhaye umwanya nurumva ni mwibwe nyene mwari mwateguye igiteramo umwanya yari yawuhejeje 15 minutes hanyuma ikibazo kiza kuvyuka gute kwa fana bamwankiye kuvayo cyangwa bifuje kuririmba bashaka kabandanya aririmba hama imizi umwanya waheze bisako abisa abandi ncamukoresha nguvu kumukunda nta nguvu bakoresha niko yakubwiye wewe ejo nyene live ejo live jewe nanagiye handi gato wacanza reka nuje n'abakisha n'ubundere reka jeje no mpamvu namuzanye Landry wari kuri stage nk'umu MC reka dukomeze n'ikiganiro Classic Vibes mu nsamirizi PJ Classic FM 97 n'ibice bitatu kano kanya ndi kumwe n'abatumiri navyinshi nza kuvuga kuko umwe muramumenyereye agize nko muhira kabaye gatatu hajya cyane kandi kabaye kenshi cyane muri mari kabaye kenshi cyane niko ni big directeur radio cyane ikegera cha directeur hariya kuri Black FM dufise n'umu type hano nza kuvuga gute hajya sinza kuronka amaterume ndamuvuga ko ariko reka tube turitije Landry promoter ni fresh tu Landry promoter akorera muri Black FM haruhande yaho turanamuzi muri Hit Top TV anabaye no mu bindi binyamakuru bitandukanye bimeze neza rero kano kanya nta kindi gitumye ndabahamagara hano muri studio za PJ Classic FM 93 atari na cyane bijanye n'igiteramo cyabere kuri zone ya Kinama ariko havuzwe vyinshi ariko imbere yaho byari bimeze neza rero kano kanya nta byinshi barashima kuvuga kiretse byavugiye mu nsamirizi wabo ariko kano kanya reka tongere tunace hano kandi tugira ubusesanguzi kubijanye n'ivyabaye kuva gitangura kugera giheri kuko gitangura habaye imyidogo gihera haba imyidogo hagati mu giteramo yari mu byari bimeze neza ubwo urumva intango n'iherezo ntivyagenze nkuko bari babiteguye gato ntangwenda kuramutse big umeze neza cyane no meze neza genda tagase kabisa ugira ngo nidoga cyane oya nkubwiye ko nidoga Imana yo bimpanira okay meze cyane ngiye ko ndamutsa kunzi wa PJ Classic FM kuko yavuze twageze ngaha turi muhira sijya mbere sijya kabiri we go man everything is good ni vy'icyongereza rero Landry promoter nizere ko meze neza meze fresh nitwegera turi MC mushasha nitwa Landry promoter umuturusha ko na KMC kabisa nitwa Landry promoter muganga mutaranigwa tutekizimya moto famas vap killer iseruka rukamve ntwari mu muziki w'u Burundi cyane cyane amazina yose yakoronsa bisunziki MC abayanyita ko nta zina na rimwe ndigera niyita ariko bayanyita bisunziki kuko nsanzwe nkora abafana biwanje no
sazo bampaye amazina ubu rero ko nakandi ka MC akantu kubo MC bavyanga bavyemera maître wa ceremony bana maître wa ceremony ako yakubitiwe kuri stage ya nibisanzwe nta kiyori kibura insolite kandi ibintu byose byagenze fresh nese ndi umutananigo ari ibintu bimwe bisaba ko umuntu abantu wari wicurikiriye wihevye kabisa yari ngumi cyane yaje nk'umutananirwa buri kintu canje cyose kiba kiri ku mwanya mwiza kandi jewe yuvuze izina rya Landry promoter ubwanje je donc naco biba bimbwiye bimeze fresh kandi ifoto nije nayisize ahabona nkundira mu kayenda ugarukako big igiteramo cyagenze gute twakiye hano ibintu byari bimeze neza promotion yari ihagije ku masamiriza atandukanye no ku binyamakuru haruhande yaho nofata ko abantu bitabiriye akamo mwari mwabate kandi kunsa siniwe bakuvye guhera 13 14 gutyo abantu baramaze kuzura ngaho kuri zone ya Kinama numva shaka un résumé mu minota nk'itanu canke itatu ubwira bariko baratwumviriza ivyaranze igiteramo sinzi ngo mperekemereze hehe ariko ikuntu ko kuba hashitse kuba vyumvise igitabo cyakimeze cyane twebwe kubw'iwacu nka Black FM twarishimiye cyane kuba byaragenze kujyanye kuko twagize success ikomeye cyane nka 100% bana 9% nka 100% twaragize twararose ivyo twifuza gushikako kiretse gusaba ibintu bimwe byagiye natwe bagiye nko guhindura ikibazo twakoreramo bwa mbere before ngo murazi ko before twari sanse gukora kuri Stade Noir ariko birahinduka kuri Stade Noir tuja mu hariya mu kinama kuri zone kinama twarabwiye igitwa byahindutse n'impamvu so rero inyuma hajya twatuzi yuko na benshi baravuze ati abantu benshi ati mbega bigiye kugenda gute mbega zoro nk'abantu ariko kubw'inguvu za promotion kubw'inguvu za PJ Classic mwazi nka promotion kubw'inguvu za ITK FM Radio Colombe amaradio atandukanye bagiye bashamo kugira ngo basupporting umuziki wacu cyangwa dusupporting twarose abantu baruzuye no baraca igitamo nk'icambere kuva ngo haize nk'imyaka myinshi tutakibona mu Burundi gitamo kiye cyuza abantu nk'abajyaye mu Burundi bwose aho twakiye kumenya amahanga gusa mundi twagibone mu Burundi okay cyari giteramo ca mbere uvuga ko kiri muri bike byandikishije amateka hano okubutaka bw'u Burundi Biggie para muri biki gitamo cyo Burundi kujyanye kitari nko munyamahanga abantu nk'abajyaye ni ca mbere kandi abantu kubuntu kunja kubuntu abo dukomera amashyi ako n'abantu bavuga bati nyene kubera cyari cyo abantu bavuga ati kubera cyari cyo kubuntu byo gituma abantu buzu yasuko ahubwo twe twafashe barivye nk'abajya bari tuna ana bataririmbye abenje nga transcombe kuduga bari kuri stage bari kuri line up kuri iri Big igiteramo y'igitangura hari imyidogo idasanzwe yuko ba artiste batevye kuza ni ku mpamvu zanyu mwabwiye ati muze mutevye canke ni mwarababwiye hanyuma bakwiga amaguru mu kuza mu giteramo aho rero nimushwana twebwe ahubwo vuga dushaka nyene mutanga umuco kubera mwari mufise hore mwaravuganye n'aba artiste gucegwa kwabo byavuye artiste bandura bazi nyine bamenze okay dushaka dusobanure nk'igiteramo cyatigwe na Black FM byari imeze gute twasadi wacu programme yacu tuyashyize gutangura mizi bari kujya nyine gusa artiste no batije kuza midi ku artiste aba yinjiye wa mbere kuri stage midi yari jite kutaka kuvuza umuziki okay artiste wa mbere Kenzel abe yinjiye kuri stage Kenzel hama biza gupfira ariko batahise ku mwanya ntibyapfuye man oya ivyo bijanye nuko abafana cyangwa abakunzi b'umuziki w'u Burundi none artiste wa mbere yaduze kuri stage sangabe Landry wa MC naki MC artiste wa mbere yaduze kuri stage sangabe mboromenga ugumye wibaza cyane kwa directeur rega jera ndi ngaha nariko ndamuca ko gato ko yaje gusobanurira MC wanagira nze kubaza nashaka nze kubaza ivyi wawe kuko uyu yaraje nga aratubwira ati tuzokoresha umwanya kandi uzocegwa aja ku ruhande sawa reka rero maze more rero kwa nashaka ndakubaze gato ku kintu kijanye na orere ikintu kijanye na orere icamena mbere abizi neza yuko imisi yose yuteguye ikintu ntibishobora kugenda neza ijana kwijana nko kuba wabiteguye ariko haraba ikintu ca mbere ndavyumva turi kurondera umuti eske turi kwibaza ivyo bari basezeraniye abakunzi b'umuziki w'Uburundi mbere y'igiteramo kiba aba bakababwira bati sa cyende mu artiste wa mbere azaduze kuri stage sindiko ndatisha vu kuri mwebwe ntanisha vu ndiko ndakoresha ndiko mvuga nti kumufana yifuza kumenya eske nahashitse 14h nzi ko mu artiste azaduza kuri stage 15h hamizo 15h zigeze mu artiste ntaduge sa 10 ntaduge ndikwimvira eske communication yari hagati yanyu n'abartiste batari bwacike yari imeze gute first of all icamera mbere kwanza ivyo nuko munavuga kwanza na kimwe nahura muri ivyo kubera ko amasaha twengine twateguye ingene gitara gitangura amasaha yagenze uko tuvyifuza nuko tubishaka kubera ko yumvikana ko ivyo mwatangarije abakunzi b'umuziki w'u Burundi bitari ivyo oya ni vyari ivyo no Kenzel no ku artiste ataduze Kenzel mu artiste Kenzel ari kuri gahunda
muri gahunda Kenzer kwari kwanza kwa anima yari animation y'aba MC bivaye n'urutonde ngene rwa rupanze ariko bigaje kuvuga ko mu artiste ambere ari kuduga kuri stage sangapi yari kuduga saa 9 Kenzer yari animation kubera ko urumva nushobora kuduza mu artiste kuri stage siguciye mu randi gatoya igamwe hano akiri batatahura abantu aba artiste kuri mani bajya mwabonye kuri affiche ni nabo mwatangarije abakunzi b'umuziki w'uburundi twabwiye ati hariho nabandi abani bamwe muri benshi bazoririmba no kuri liste bayiripo affiche yisohotse mu biteramo aho turahateba gato kuko experience yavyo ndayifise gato twatebe ndi kuvuga ni oya dushaka guha umuco kugira ngo dutange umuco igiteramo gitegu affiche gasohoka umufana cyangwa umukunzi w'umuziki w'uburundi aza kuza mu giteramo yibajije kuri affiche ntihibaza kuri andehoro ya affiche tubwizanye ukuri ego ico kintu tubwizanye ukuri kuko je nuza kumbwira ngo hari undi mu artiste nateguye utamumbwiye ngo uyu niwe yategereza kubanziriza kanaka nivyo turatwari abaza bagasaba ati turasavye tudwe kuri stage anatanda yuko haza aba artiste bari kuri affiche bagire gute bacinzira ariko muga umufana aza mu giteramo yisunze affiche niko bimeze uremeye ko kira concept organisation yayo ifise organisation ya mugabo oya concert hari cyo zihuri concert hari cyo zihuriza kuri affiche okisabagiye kuri vyiwawe ndabakarorero Pirov Ramozi inde Pirov okay warabonye cover yiwe wende yari ihari wabonye ko affiche general cover yiwe mbwa yarasohotse ndi kuvuga ku batasohorewe cover ndibone kwereka n'abandi zarasohorewe gusa ahubwo uri affiche general ntibagiyeko rero affiche general twese twayipanze nka komisha biteguwe n'abandi ariko shaka amfete simpari erega shaka dusesangure umviriza Landry oya nuya gwatija umwanya mvuge directeur wa niyo kwatija rero ediso weduye tugera dumvikana umviriza Landry shaka twinjire konga dutomorera abantu ikibazo ca mbere ego kijanye n'ivyabereye kuri stage igiteramo gitangura kubera iki cyatevye ikintu cyambere abizi neza yuko naguciriye mu ijambo harabaye retare naguciriye mu ijambo gato nari sur place kana cyite hakiri kare narakubonye washitse ndakubona okay ndazi ko ari hageze naho warafise orere Raisa avuga ati aba artiste bariko baratudeseva reka ndakubwire ati hagezaho bamwe ndabakura kuri affiche mbaza none nishure Edison je nayo duhuye imisi yose bogiye micro ikivuga nkuko iyo yayo kiravuga injira rero hanyuma udusobanurire uko ngene bimeze icamena mbere bizi uko twagize ikibazo bivanye ni na gahunda z'igihugu ko gitaramo cyari kubera kuri stade kandi rero bigabo bigenda gupfa ku mwanya wa nyuma ariko turagerageza nk'abataranirwa nyine turagerageza kugira kubera ko je deja je sinari no muri staff ariko abategura igiteramo baragerageje uburyo bwose kugira ibintu bishobora kugenda fresh rero bijanye na stage narabonye bararungitse ifoto muri team muri groupe bavuga ati ebana bijanye na stage biraheze ko hari abaraye hajya bari barubaka stage igihe cy'isaha 8 abakunzi b'umuziki bari bamaze gushika ku kibuga igihe cy'isaha 9 je namaze gushika mu kibuga kugira ntangure kunezereza abantu bivanye n'ukungene ikintu nibaza ko coba cyarabaye nikijanye na sono cha amajwi ya donc ama microphone ndababwira ati muri team ndababwira ati ikibazo cyo ama microphone burya kidakemutse sinibaza ko tokurira kuri stage tugira ico tubwiye abantu mu gihe tuba twifuza ko ibintu bigenda neza igihe cy'isaha 9 zimwe muri gahunda zacu twari twateguye zimwe muri gahunda team yari yateguye yarabikurikije barama abaririmbyi abano baririmbyi nibo batangura kuririmba mbe nagomba kukubwira yuko atamuririmbyi burya atashikiye ku mwanya nkuko benshi bavyibaza kubera ko nka Big Fizzo yasavye yuko aririmba 18h nimba yoba yaracerewe cyane yacerewe nk'isaha canke iminota 45 canke 30 kwarabaye rotari 30 kandi kindi naco Ediso wibuke neza yuko igiteramo kimwe warimvye 30 gitanguye Kenzer ndazi neza yuko wateguye ibiteramo byinshi je ntaratangura nuno mwuga ndabizi kunuta experience byo ndabizi kandi ndavyemanga kandi ndabizi cyane urazi neza yuko muri ico gihe mu gihe abaririmbyi ari benshi kandi igiteramo gitangura Kenzer haragera igihugu asanga umuririmbyi mbaba ari mwateguye ko umuririmbyi arimba iminota 15 haragera igihugu asanga umuririmbyi akaririmba w'iminute canke 7 minute
bivanye n'umwanya ikindi naco hajya atwe urusha twari dufise rwa rurusha rwo gushika mu gatondo kuri stade jusqu'à l'aube ariko hajya ni mu quartier hagati nitwari dufise bon nivyari vyemewe yuko dushora gushikana mu gatondo gushikana sangapi twari muri byari sanse ko dushikana mu gatondo niko rushora dufise kuri zone kuri hariya kuri stade ndi kuvuga hanaho kuri zone kinama kuri zone mu kinama bivanye n'umwanya muto ko urumva yuko ko vyari ibibazo by'igihugu byari zari manza z'igihugu urumva twe turabene igihugu natwe twari kubahiriza ko byari vy'amakomine by'amakomine rero uruhusha twarose hajya abashefu babaye buvugane n'abarongozi baravuga ati ko ibintu iyi plan yacu yaferinze ngaha turabinginze igiteramo cyacu nitwokigira nitwogihagarika kubera ko twamaze kubwira abantu bava basanga bagize ikibazo bibagoye baca baravuga ati muturabira ikindi kibanza tworonka chaturonga ikibanza cyo kuri aho kuri kibuga cy'umupira w'amaguru rero mugabo ko tadusura urusha rwo gushika mu gatondo hajya n'ivyaruko kubera ko ikibanza kiri hagati muri quartier urumva nitworara turavuza umuziki gushika mu gatondo mu bene igihugu hagati mu gihe abantu bakeneye gusinzira abazindukira ku buzi urumva ngaho hacaba kandi gapani kandi ivyo buri muntu wese karatwumviriza akwiye kubitahura dufise urusha gushika mu gatondo kuri stade ko ajya hari isanzwe dufise hajya bica birahinduka maze kubenduka na gahunda yacihinduka icyo ndacyumva kandi ngira n'Imana Big yaraje kudisugurira nga bijanye no ku rubanza rwahindutse Black FM nta kosa ifise ndabisubiyemo kosa riri kuba artiste sindi nga kugira ngo mpave ntera amashugwe ibintu ngo biste bashitse batevye ivyo vyarabaye biri no mu vyatumye igiteramo kitagenda uko mwari mwagitegura ariko naho baje batevye gato ntitwabuze umuririmbyi abaririmbyi ndiko ndavyumva ababaye barateramika ba artiste sibo bari sanse kubateramika mu mwanya wo guhera kenzeri kubandanya kuko naraganire na Raisa mwize yari afise urutonde hajya aranambwira ati kano kanya aho bigeze hagezaho bamwe nibashika kuri aya masaha bataririmba kugira ngo uze gukoresha umwanya twahawe ico twarakivuganye ko anambwira ati Edson raba nk'uyu yategereza kuririmba inyisaha mugehera abarotari yagize none wavuza kumbwira yuko iyorere yose ni gatoya nibahera saa moya z'ijoro baza guhera sangapi ico kintu nico nivyo abartiste barafise ikosa ni navyo ndiko ndakubwira Black FM ivyo mwabikoze ku mwanya nahashitse sono imeze neza umutipe yitwa Sami yariko arabikurikirana hajya Lemonami yarambwiye ati natwe ibintu byose twabirangije hanyuma public nukuri pe kudo chapeau aho musanzwe muri kino gihe bariko barumva kamo kabaki k'abantu babatera kamati mushike kare mutahe kare dutangure ku mwanya jana n'abartiste amwe nandikene bro mbona abantu buzuye mwibaza muraza kuza mwibaza ko hari abandi baza kwiyongera kuraba abantu n'imvura kuko harageze igihe Big acafata ijambo acafata umwanya harageze igihe umu artiste agiye kuri stage avuyeyo habura umu artiste ajaye DJ akacakora akazi mu mwanya ugira gute wo kumusubiriza umu artiste Edison ahurabeshi Generally sur place bro nako ndaganira n'abafise horere Jinanje nari umu MC Big Jinanje nari MC Big wewe wari MC wewe wari MC apana kumubura gusa nka Bido ndaririmbye haki umwanya ungana gute umu artiste araja kuri stage Bido nico ndiko ndavuga mviriza Landry nuze nani Big nituriko turaharira twaje kugira ngo dusesangure tongere dutore umuti w'ibibazo ubu rero tunarakubwira nituje ngaho ngo tuze turavugira aba artiste barera niho handi bazoguma bari hehe bari hahandi parce bakoze bibi tuca tubitera iki amashurwe ico nico Big nta erere yabaye yuko habaye hotari y'aba artiste umuririmbyi tuhamagara hanyuma umu artiste avuye yo munyuma tugati mbe turahamagara Big vugisha ukuri ico kintu impamvu bitabaye ivyo wone watwa aba artiste benshi batarinze bari benshi apana bashitse ku mwanya Big bari ku mwanya none Big baza ko nari hajya kugira ngo ngiriki Fabulous yashitse sangape Edison bari wari ndakubwira je nari hajya muri kya kibanza ndiko ndakora Fabulous yashitse sangape sinari nje kuraba ikirori gusa nari nje kuganira nabari muri staff nari nje kuganira n'abartiste bari hajya mugabo ikibanza cyategereza gucirwamwe aba artiste umu artiste Big niyo yoba yaje ari nyuma ya tere atarashika muri kijya kibanza mwateguye n'abarashika nukuvuga iki ikintu nashatse kuvuga ni ikintu kijanye nuko umu artiste ashitse narangurure
ahateguwe gutahura diso ndagutahura cyane kandi jakwijana ngo utahure neza muri kuri stage hejuru ora kubanje circulation imwe gusa rimwe kabiri nubona ko ntigera ndagama ahubwo gusa ikibazo kihari yagenze neza twarose abantu sho ntiyagenze neza 100%. Mvuza nakubwiye kwa ikaye mani sho yagenze neza gute kandi harabataririmbye bivuye kavuye sho ntiyagenze neza ijana kwijana sho ntiyagenze neza ijana kwijana mu maso y'abakunda umuziki w'u Burundi ariko kuri staff niba barose ico bifuza nimba turiko nabahamagaye kugira ngo dusesangure mani jewe ndahari none kumba wavuze ndiko ndagaruka kuri big twatemberanye gato mu kibanza c'aba artiste ku kintu d'abord kijanye n'amarotari ifo ko aba artiste bamenya bati ni washika ku kibazo cyo mu MC cyo voilà big dutanze na cyane twinjiye gatoya kubijanye n'intango icyo turakemezanya ko habaye rotari y'aba artiste rotari y'aba artiste uremera ko ishobora gutuma public ishavura mu gihe baba isakirikara ikavuga ati twashitse mugabo ni mugabo ntibigume nka kwa kundi ahubwo habeho ikigira gute urumva habeho gukosora na cyane ku kintu kijanye n'iki ku kintu kijanye na public ça c'est 1 2 twinjire gato ku kijanye na wiz design nico kibazo cyateye bibazo cyane kino kibazo cha wiz design nka Black FM bavuga ko ari we nkwezi y'amarere ku kijanye no kugira ngo Sapin haririmbe Black FM tuzabivuze twebwe oya mwe mwateguye show none wizi design aretse kuri mbamusho yateguwe nabandi na Black FM none bahamagaye navuze ni nki radio yateguye igiteramo wizi design bavuga yuko ari we vyavuye ko kugira ngo akavu nukuvuga iki ivyabaye igiteramo imbere ko kirangira nk'usanzwe yarahari nk'umu barongozi ba Black FM ubivuga kwiye bo jewe ndibaza kubwiwanje ikicara kuri wiz design kwabaye kudatahura peut-être ariko bafana kuko wani bafana bateye induru abizi kandi cyaje nshaka kugihora wiz cyangwa gishobora umuntu wese biravana ngo batahura ikintu kuko jewe mvuze nti ko wiz wanashaka imbere ko cyangwa kuri stage twamubwiye ati wiz imitso ayizi yawe ntuyirenza ni 15 minutes ahaguruka ayizi yari 15 voilà 15 minutes bose ari bose 15 minutes ahaguruka abizi no mwisho aje abizi nuvuga yuko icabaye rero wewe muri wizideze yabitawe wewe ako igicaye kubafana tubatabitawe cyatera kibazo sino jewe bijyane bya ku munsi we twaraganiriye ari dogera aba DJ bamuvugiriza indirimbo aranavuga ko mwamukwiye umwanya 15 minutes mwamuhaye zitarahera sirituku bari bamuhaye umwanya urumva ni mwibwe nyene mwari mwateguye igiteramo umwanya yari yawuhejeje 15 minutes hanyuma ikibazo kiza kuvyuka gute kwari kubafana bamwankiye kuvayo cyangwa bifuje kuririmba bashaka kabandanya ririmba hama imizi mwanya waheze bisako abisabandi ncamukoresha nguvu kumukumva nta nguvu bakoresha niko yakubwiye wewe ejo nyene live ejo live jewe nagiye hanze gato cyanza reka nuje n'abakisha no kundere reka jeje no mpamvu namuzanye Landry wari kuri stage nk'umu MC witwa wiz design nk'umu artiste w'igihugu cy'u Burundi iminota yarayihejeje 15 minutes icamena mbere konza reka twinje ntiwavuze ko twaje gusesangura twarigomba tuje ku kibazo kijanye na wiz ego cyo cha wiz design tuje mu mizi nuko nyene usanga abantu nkiyo umuntu avuze ikintu usanga abantu bashaka kuba babitaho urukundi ariho ico bita operation hagiye yabaye igatuma utsinda buri muntu wese aba ariko aragira icakubwiye cyangwa icyagushikirije hari ico bita operation kwiriza kuri stage cyangwa operation kwiriza mu kazi iyo yamitsinda buri kintu cyose ndasubira par exemple nko ku ma TV online ufashe umwanya ukaje imbere ya kamera ukavuga uri kurarira buri muntu wese uramutera donc abantu bakira ibyo bahaye umuntu wese umutera emotion bihuriye n'ivyabaye kuri wiz ndiko ndaza bimutera emotion kandi umuntu amaze kugira emotion abayumva kumenga naho uba wakoze amakosa abava kumenga we bakurenganije rero ikintu wiz design yadukubitishije operation kwiriza kiya kintu yakoze cyo kurira akaca yicara hasi nico cyagumuye abafana nico kintu cyatumye mbere nabiga ibintu byose biba operation kwiriza niko nayisi
iyo operation kwiriza nka jewe ndayimenyereye kuko na jewe par exemple nk'ubu wowe diso ngaha awoje gufata microphone ugafata ibana kandi sindi ko ndatukana cyane sindi ko ndagiriza umuntu ariko igiye operation buri muntu wese arayikoresha en résumé wizi design yaririgije wizi design system ya kudije Black FM ni system yo kwiriza kuri stage bigatuma abafana babona kumenga twamurenganije babona kumenga yarenganijwe bituma abafana bareyajisa nabi nkuko Biggie yabivuze ikibazo ni cyari hajya kuri wizi design ahubwo abafana nibo batahuye reaction wizi design akoze bituma bakora bijya uzosha kubirawe ndazi nawe niwo wari twari turi kumwe. Okay, muri rusangi abafana canke abakunzi bo muziki w'u Burundi mbere ko cyatugura umurongo wa telefone ku bantu bagira ico bashikirije bakuri kina cyane mu vyabaye byiza na bibi mu gitaramo cyabereye kuri zone ya Kinama. Edison nuko umwanya utari kuri atwemerera cyane ariko je no gusubiza inyuma gato igitaramo kitaratangura je narashoboye kuyagana wizi design wize turayaga arambwira ati kaka ndifuza yuko umfasha kuri stage ndifuza yuko umfasha donc dukorane maze kuba mfashe micro bivaye n'umwanya ngene okura dusiga staff irambwira ati oya biva bituma mukoresha umwanya munini ya kunuko ariko kandi wizi design nuko gusa uburongozi butaragira ico bushikirije impamvu ntovuga byinshi ariko indirimbo ya wizi design akabandi burya gene yatanguye kuzana ibibazo akabandi burya indirimbo batanze akabandi yari cyari gice cyari gice hari indirimbo ya cyari gice rero iyo ndirimbo cyari gice ivuze irakatika imaze gucika wizi design haba reaction itari nzara ba DJ first babona umenye niba ko barakomunikana neza ico naco kiva mu biki kiva ku muririmbyi gukora ikintu ata communication ariko donc afise n'abari ko baramuvugiriza raba Big Fizzo agishika ajya mu kibanza ahari gose mzee ubahwe cyane agishika mu kibanza yarabwiye NC arabwira na staff aranambwira hari indirimbo tutafise ndazi warabibonye hari indirimbo mu DJ wanje adafise baca barazandika ku gapapuro Edison barazandika indirimbo zose adafise acabwira NC ndonderera zino ndirimbo azitange kujya mu DJ azitanga mu DJ NC aramubwira ati ndize kuzitanga menga byo izindi deba reka dukorane hajya Big Fizzo akakorana n'aba DJ babiri yarazi ati iyivuyemo akurikira kwerekera amaze gukomunikana n'aba DJ nuko Landry promoter ndetse na my big boss kandi yubahwe 67 cm kuba afise ikibazo kimwe canke bibiri kuri Landry promoter canke kuri Big akanya na kanyo. Yes hello turahari. Hello Edizo umeze neza ndi Abasi mu Kinama muvyabivuze gato kugira ngo ndamukiriza Big Abasi waramhenze yambuneza Big wa salama kwanza umeze neza turashima Imana naho ngwaye yo pole sana ndamukiriza na DJ ngaho byagenze Landry promoter Landry jambo yani twigera turanga kiretse twigirishije fresh kaka warukaje mu kanya jewe oya duhuye niko duhuye je na Edison uko nyebiza kugenda mugabo ubu byagenze neza oya ni fresh rega bari fresh n'ubundi rega ni fresh ntanzibo kandi bandi kumena mutama anduta experience kandi ndamwubaha harabizi ndamwubaha cyane twadushaka kuyabiryohe turyoshe industry. Okay, ikibazo canke interano ku byo wumvise bwana Abbas jewe ikibazo urabona yuko bari batubwiye ko bitangura saa 9 hanyuma bigaca bitangura nyamasaha ya 19h oya ntiwaje kabisa yabaye kandi basubiye gutegura ibintu kuko desire yagumye avuga yuko no kuri connection aramukurikiranye yavuze yuko yagumye abatelefona ba Big n'uyo DJ nuze promoter ngo ntibamwitabe ngo akiri mu 14h 15h 16h ngo gushikana hafata imodoka araza Jesse nari DJ na rumwe washitse hajya ngo arabura n'intebe yicarako urumva arabura ngo n'intebe yicarako umuntu w'umusiti ngo wagiye kumwicarika ngo acambya ngo ahantu ugomba wicare ngo na Fizzo ngo genda wicare hariya ejo niko yabishikirije nga umusiti niwe yamuhaye intuzenye intebe ngo mu nyuma mugabo je nkibaza none ko akazi mwari mwakamuhaye nambara kanoti mwari mwakamuhaye kubera iki byanize gushika naho arira bijyanye kuri podium ngo ni operation kwiriza bayita operation kwiriza yaririmbye indirimbo zibiri
yari kubisa abandi mu mahoro nka kujya abakinyi dora tubisa abandi mu kibuga kandi ukava mu kibuga unezerewe kandi umukoca akubwiye ati uyu arakugomborera uri kapitene uratanga igitambara undi agakina kandi urabona ko bwari bwije yari kutworohereza hanyuma akava kuri piste neza hanyuma nuzenye satura kinjira satbu na mkombozi yariyo timu yari yamurinziriye hajyanye dizo arabizi mukamuruva byaciye byononekara rero icyo twosaba nuko abasite bacu abaririmbyi bacu boza baramenya kugira fair play kandi bagashika kare ku mwanya hajya aza kwishikira nka sezere akaririmba akitahira n'amahoro byari kuba fresh bitarinze kuzana ingorane yamaze gukurikirana ku maradiyo atandukanye urazi ko gukurikirana amaradiyo atandukanye abona yuko umengo yababaye mugaye ibindi akabesha ibindi bikamera gutyo byiza gusa ko bari mu objective 15 minutes iraheze yari kubisa abandi bikagenda neza nyuma akabutungane asante sana basi ugira ibihe byiza ndetse n'intererano zawe ni nazo hanyuma Edizo sa ndifuza kuramukanya na Big arakumva yewe sinzi ko bikunda mbangaho nyene impande y'iradiyo Big iradio Black FM canke abangaha nyene mu kinama muri bubanza kuri 18 numero 36 yake 36 okay kabisa be asha kumengo ndihuta sana nakutwa reka ndamuha nimero yawe ya telefone nta kibazo kabisa sawa murakoze imana bahezagira asante sana Edison ari kintu agomba kubwira abantu bumve neza yuko ego sinari umu DJ nari umu MC ikindi naco ari kintu yavuze kandi ciza cyane cha fair play tintu gukora kujya kw'abakinyi bo mu mupira atumahagarikizi arinze avuze ifirimbi ikindi naco Edison wowe wateguye ibiteramo vyinshi kandi azi kumaze ko n'abaririmbyi bakomakomeye ba Blues Melody n'abandi ndazi kumaze ko n'abaririmbyi benshi burya koko umu MC yo kwaka mikro umuririmbyi neza neza kuri stage neza neza ijana kwijana atakintu ko kirategurwa imbere y'abafana biwe ngo bikagenda marame nikibaho nta rimwe na rimwe nibaza ko uyu artiste ageze kuri stage umu MC hole yiwe niyo guchronometer akavuga ati umwanya waheze hanyuma uwo mwanya umu artiste arinza akomeza ivyiwe gikurikira nuko DJ agira gutahagarika umuziki hanyuma ibintu bikagenda neza Landry promoter abari bifuza kuganira namwe ni benshi ariko bivanye nakanya aha ni muhira bigarabizi ashitse arinjira nta umubroka kuri Partage ndagushimire cyane Landry asante sana my brother nitwigera tunanirwa nico civugo canje nitwigera tunanirwa kiretse twigirishije Landry promoter ndabashimiye cyane byambere shitse ngaha muri PG Classic ngumasanzwe ndo mukozi wa Black FM ngumasanzwe ndi na CEO wa Hitop TV urumva nibaza ko unkeneye je unushobora kumbura ahantu hose nuko reka nshimire cyane Big kuba wagena cyane kutuganiriza gato kubijanye n'igiteramo cyaba ije mwategura n'ibindi aha ni muhira karibu sana. Thank you so much Edison shimira kunzi wa PJ Classic shimira kunzi wa Black FM shimira n'abarongoza PJ Classic ko mwatwaye hafi mwatuganiro byinshi nimba twarujuje twaratanguye turanasozire nimba twarujuje kujya stade hajya ahantu nuko namwamaze mu ruhara ruko urakoze cyane nuko reka dushimire cyane abakunzi ba PJ Classic FM 97 n'ibice bitatu ikiganiro yari Classic Vibes mukanya uko nabibabwiye aza kuba ari emission special aho tuzahugira gute tuzahuganirizwa ibitari bike n'abarongozi abagize staff mukanya baza kuba bari ngagwera na kwa rwege saa 12 mwana bari umwanya muti minota 3 yose ubwo ndabisabiye imbabazi nuko bisanzwe bimeze ubwo mukanya mutegura ibibazo bitandukanye byose mwifuza kubaza na cyane abaza ko bari hano muri studio ni mukanya gati sase iriza ko bimeze neza ko bari emission special cyane ganiro kidasanzwe jovye beaucoup dusubira ku munsi wejo ige cy'isaha 10 nkaho twahereye na cyane murazi ko mba nabazaniye byinshi kandi vyiza bye bye.